tuvuge ibango ry'ubuherezi. Mu byo ngiye kuvuga harimo umutima w'icyo CRG iri pagusa mu Burundi ariko mu isi yose imaze gushika itarashika. Cyo tumashaka umunyumvirize neza. Ndagerageza kumbure peut-être mvugire hasi mugabo ndaduza gatoya kandi ibi bizobaha umunyumvirize neza yuko ivyo muri ko murakora mutabikora uko abandi bari ko barabikora. Kuko muri kino gihe ico twebwe CRG Imana yaduhaye munyumvirize neza nuko dushiraho ama standard ama fondement. Hari ibintu byinshi ifatiro canke fondation y'ishengero rya Kristo mu Burundi zaranyiganyize zarasimigaga sizo Imana yoshobora kubakira ko ibintu bikomeye. Uyu munsi iri kurara ubuherezi bwo mu Burundi mani majambo igikorwa cy'ishengero mu Burundi kiri ku rugezo rwo hasi cyane. Ubundi ahandi mu bindi bihugu hageze aho hari ubujagari budashobora kuhaba. Umukozi w'Imana ashobora wenyene ubwiwe gufata undi mukozi w'Imana ari karazana kavuyo apana yubiwe gusa ndetse mu mubiri wa Kristo mu ishengero muri rusangi akamufungisha ati nimwe muramubika gatoya. Sanga agenda akavuga ati nimungarire iryo shengero kandi atari igiwiwe kubera ko icabo bantu bari bahagarariye amavaleur y'ubwami bw'Imana, bahagarariye umuco kiciro y'ubwami bw'Imana hano bari ntibemera ko ivyari byo vyose vyinjira hano bizaho hano. Paul avuga ikintu gikomeye mu vyakozwe no mu 28 nako ca 28 aravuga ngo ngiye kuva muri mwebwe, ngiye kuva hagati muri mwebwe. Ninamara kuva hagati muri mwebwe amabingira y'inkazi azoca binjiramo atababaye umukuku. Hari ibintu biba kubera ko hariho abantu baba batakiri mu kibanza kanaka. Hariho ibintu mwese murabizi, hariho urugo uzi neza ubaye umenye neza ko atamusuma yoturukira aho hantu. Nivyo cyangwa sivyo? Mugabo akaba n'ahandi hantu muri kati je nabwe ko sinigera mvuga ibintu ntarigera na experiment. Ahumba Pastor Ubuherezi n'abandi bamaze kuza ahumba harigeze gutera ubusuma buteye ubwoba. Hamwe bakabiba rimwe kabiri gatatu amabatiri miduga bakayiba amazo bakayinjiramo iwanje ntibigeze bahiba. Impamvu si yindi ni kubera ko urugo rwanje rurateramiwe. Haleluya. Urumva mu bafashe bahora biba nasanze harimo igihungu kimwe kandi cyitwa nka jewe nyene cyitwa Kevin cyaguye cyahora gisengeri wanje. Rero nubwo cyari igisuma karuhariwe mungaca aravuga ati kameme hajya reka tuhareke tuhasimbe. Ishaka bicacu mu batayiba amasaha basuma biba niyo masaje imana ndiko nasenga amatara abayakije mbandi mu rupangu siko bariko muranyumva. Rero no mu bijanye n'ubuherezi nuko nyene hari ibintu bitokozwe ishengero vy'ukuri ririko rirabico ryabizwa kuba numva amene meze neza. Rero niso ngoma niyo nico kintu umunsi ngoma ndabigisha kubijanye n'ibango ry'ubuherezi. Ubuherezi ni gikogwa Imana munyumvirize neza yahaye abizera kugira ngo igihe cyose bari hano muri nosi bagaragaze icubahiro c'Imana aho bari. Ubuherezi ni gikogwa Imana yahaye abizera kugira ngo ivyo Imana igomba mu ijuru bishobora gufata ikibanza hano muri nosi. Ubuherezi ni nka ambasade. Ubuherezi ni igikogwa cy'igihugu cyagiye gukoloniza ahantu mugabo kigena kigiye kugira ngo ushobore kugaragaza umuco wacu abantu bari aho hantu. Urazi kera colonisation yazanywe n'aba Roma. Munyumvirize neza kera abantu baragenda bagatera ahantu bakagira bo bagaca baza kuhokipa mugavuga ati ibintu bizutwara umwanya munini. Ubu tuzogenda dufata ahantu mugabo cyatuhasiga abantu baje iyo havuye ijambo apostle usange intumwa cyatusigaho intumwa. Izo ntumwa zose ziba zifise igikogwa cyo kuza zihindura umuco waho hantu. Abo bantu babe nka twebwe kandi tutari kumwe nabo kubera abo twarungitse bagiye bashyiriye umuco, bagiye bashyiriye ingendo, bagiye bashyiriye ivyiyumviro bituma bakora nk'uko twe turiko turakora ariko turi wacu nabo bari wabo. Siriko muri ko muranyumva muyandi majambo iki ni cy'imbere cy'ubwami bw'Imana.
Imana ikere kurinda iraza cyangwa ngo ubwami bw'ijuru buze ngaha mu buryo mu Efesiyanse nshaka kubivugamo. Imana ikere kuba uri ngaha abantu bari hafi yawe babaho ubuzima nk'ubw'Imana ibayeho mu ijuru. Siko buriko buranyumva. Nico gituma iyerekwa ryacu n'ubuzima bw'ijuru mu isi. Imana irakeneye yuko kuko ubundi cyimviro cyatumye irema isi kugira ngo yagure ubwami bwayo, ibwagurire ahantu haboneka, kuko yo ifite ubwami butaboneka. Siko buriko buranyumva. aho ubaye aho uri kubakorera ikintu cyose kigize ubuzima bw'iwawe kigaragaza yashushe mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Uva meni meze neza. Yesu avuze ngo muri umunyu kandi muri umuco w'isi. Umunyu n'umuco ni ibintu bibiri bifite ubushobozi bwo gukoroniza ahantu biri. Umunyu ugeze ahantu usura kumva ya tomati batekesha, utangura kumva umunyu. Kuko umunyu ugeze ahantu utegeza kucuhindura ico kirere ugezemo. Ijambo ry'Imana kubwira wewe aho ugeze, nimba ari ngaha muri Gitega uteza kuyihindura bakumva wewe. Afati muri umuco igisagara cyubaswe ku mpinga y'umusozi kidashobora gurishwa. Mwani majambo aho muri muramurikira abantu, muratuma abantu bamenya impamvu y'ukwaho kwabo, muratuma abantu bahigira amahitamo meza. Urazi hariho amahitamo ushobora kugira mu buzima bw'iwawe ukaba wenyine bwawe urakundanye, urishe, uracira urubanza ubuzima bw'iwawe. Hari amahitamo ugira kubihita amahitamo nagize yo kubarungikira uno musabi w'Imana Pastor Audrey, na amahitamo meza nakoze. Amen. Haleluya. Kandi nawe kuba warahisemo kuzaha papashi kuba ni ashi umurashashi urazumva n'amahitamo meza wagize. Haleluya. Rero goma ndabwibya ni bango ry'ubuherezi, ndabwira aho ubuherezi bwononekariye, kuko ubuherezi buzima bwiyumvira bari nyuma. Icyo turiko turakora ni kubw'abana bacu. Simvuga ubutumwa bwiza kubwamwebwe gusa, mvuga ubutumwa bwiza no kubw'abazobakomoka. Raba nyene Yesu yavuze mu Mana sisengera bagusa ariko sengera n'abazokwizera kubwaba. Igihe cyose tubaye dukora ibintu tutiyumvira bari nyuma yacu, tuba turiko turakora neza ubuherezi bwiza Imana ikeneye. Rikizo gutuma abo murunganwe ruzoza inyuma yiwanje rukunda Imana, urondera Imana, uravyumva kuvuga ati no dukeneye kumera nkanaka, tubabera ivyitegerezo. Kuko raba kino kintu mu bizanye n'ubuherezi si wewe, ni bizanye n'ihanga. Siko muri kumuranyumva. Mu bijanye n'ubuherezi hari no mentality. Icyo ngora hari undi azogikora abigomba atabigomba. Uyu munsi uko ndondera Imana hari abandi bariko barabikora. Uyu munsi ibyo ndikunda ko hari abandi bariko barabikora. Si mu ntumbero yo guhiganwa n'ibindi, nico ubuherezi buri. Icyo umuherezi akoze n'abandi bazogikora. Cyo gituma uravye ngo mu isezerano rya kera nta kintu na kimwe cyashobora gukogwa abaherezi batagiye imbere. Baza mu Yorodani bivuga ngo nuko abaherezi nibo baza gutangura kwikorera isanduku y'isezerano, hama bagende abaribo bahonyoza ubwa mbere na mbere ibirenge vyabo muri Yorodani. Bivuga ngo bagikoze ibirenge vyabo muri Yorodani, Yorodani ruhagarara. Amazi arakaramanuka arahagarara, ajya arikaraduga arahagarara, maze barengana. Abaherezi nibo bamwe cyose badetermina si ihanga rigenda cyangwa ritagenda. Siko muri kumuranyumva. Nibo badetermina movement, nibo batuma ikintu kigenda cyangwa gisubira inyuma. Kubera ko ibizanye n'ubuherezi ni ikicampinduye ubuzima. Icyo ndiko ndakora shobora kubera umugisha abantu, cyangwa muri icyo nyine ndiko ndakora shobora kubera umuvumo abandi. Kuko hari abantu baguye novuga mu mporero cyangwa basikiwe n'ibintu atari kuri akariyo mahitamo yabo, kubera ko ab'Imana hari bantu by'ubuherezi ivyo bakoze. Siriko muri kumuranyumva. Nico cyo mahise bati ngubite umwungere intama zigira iki. To intama zisanzara kubera ko hari uwa kubiswe yari imbere.
siri kumera kubisha ndavuga ndashaka ko buri muntu wese muri kino kibanza ivyo avyumva bitahura si bijanye natwe bw'abapasi iyo tuvuze ubuherezi abantu bacabona baririmbyi protocol abasenzi pastor n'abandi oya umuherezi nico nashaka ko tunahera ko umuherezi ni umuntu wese yakijijwe turi mu bwami biriya yita ngo ubwami bw'abahera the kingdom of priests nimba turi mu bwami bw'abahezi vuga ngo sabantu kanaka no twese turi muri ubwo bwami turabahereze bwira mwana ati turabahereze ariko kubgawe mabwira ikintu kimwe umuherezi reka namushe muri iki gicapo cha Dawidi agiye kugwana Goliath. Dawidi yatsindwa igihugu cyose cyabagitsinzwe kandi muri yene Goliath yavuze ni murondere umuntu hagati muri mwebwe tugwane niya ntsinda turababaja banyu nina mutsinda muraba abaja bacu ufite ico kintu gitsindage mu mutima wawe ukamenya yuko ubuzima abandi bazobamwe buba determine cyangwa budepanda kuri wewe ntihosura gukora ivyo uri kurakora kuko benshi byo bakora bikora out of kwikunda babikora kubera kungene bo ivyabo ariko dukoze twiyumvira abandi dukoze tubona abandi twokora ko twobaye tuko turakora nimba muvyumvise neza nimba nakaro nimba sambanye si gikorwa gusa ngoze nimba utombivye muri bwa bwami abari muri ubwo bwami harabazosubisa simwe muranyumva ndigiturire aho nyene ndatanze information namwe murashaka kurya ibiturire ejo nabivuze aho nako ndigisha muri light yuko Imana yigeze irema umwijima Imana yaremye ivyaka umuco hama bimaze kubaho umwijima waciye ugaragara uja ku ruhande hari abantu muyivuze neza bariko barakora ibintu kubera ko aho bari hariho rero ibintu bikogwa ahantu rihagicamva ya migani ngo utabeshe ntasumira umwana kandi abantu gacavyumva gutyo nyene bikuva ngo mani majambo hariho umwijima wateye ahantu ku buryo kuri akatamucu hari abantu kubikora ivyo bintu bumva ari ubuzima busanzwe kuri cyane wihane umusazwe ari ibintu bisanzwe kubera ko ufite ubuherezi bwaratosekaye siko mubusho ndavuga hari ivyo nkora atari kubera ko gusa ndabikunze mugakora kari ivyo bigira ikimazi mu gihe canje haro benshi uyu munsi bahagurutse bigisha inyigisho z'ubuntu budashobotse babwira abantu yuko batokwisondesha bakiri kumwe n'umukane amajambo yose ari muri Bibiliya erega n'abazimiza abantu babazimiza muri Bibiliya kubera kubura ihishurigo hatu kwisondesha gutega papa Joseph kandi uri kumwe n'umukwe Yesu yabwiye abigishwa ba Yohana ati no abantu bashaka kwisondesha bacari kumwe n'umukwe umunsi umukwe yakuye hagati muri bo bazokwisondesha ati none umukwe turi kumwe canke turi kumwe ubundi umukwe turi kumwe mugabo none ko mbona mu vyakoze no mu gice ca 13 ngo bariko barasenga bisonzesheje mwemu yera aravuga ngo ni mu ndobanurire Paulo ariwe Sauli na Barnaba kubw'igikorwa n'abatoranije bariko barasenga bisonzesheje none umukwe bari kumwe canke ne bari kumwe hari ahantu ugera ukamineza ko ahantu biza kuharira ikiguzi kuko yababwiye mu bijanye n'isi y'imwemu mu vyumvize neza mu isi y'imwemu nta buntu bubayo ubuntu nagakiza gusa katwinjije mu isi y'imwemu katwinjije mu bwami bw'Imana mugabo ugeze mu bijanye n'ubwami bw'Imana ubuntu nibusubira gukora ikintu cyose kirafise ikiguzi cyacu nakijya ubona umenga yababwira ikintu kimwe uyu munsi abagore bagiye kuvyara mu bitaro vya leta ntibariha nivyo ni kubuntu mugabo mwibaza kari kubuntu waravuga ati mu Burundi tuvyara kubuntu ariko vyakweri ugerageje kwimvira ubaza kari kubuntu ariko amafaranga urazi yuko ubusikiranganje bw'amagara y'abantu buza kuriha bijya bitaro uragenda ukavuga ati ni ubuntu kuko nivyo vyagaragaye kuri wewe mugabo nubwo vyita ubuntu hari umuntu yarishe tuvuga agakiza kari ku buntu mugabo haro Yesu yashesha amaraso y'igiciro kinini bivuga ngo mwaguzwa amaraso hari ikiguzi cyarishwe abantu kubera kuburi hishurirwa bagaca bagenda gutyo akumva umengo yuko n'ibintu azotoragura mu bizanye n'ubwami bw'Imana ntidutoragura mu bizanye n'ubwami bw'Imana turiha ikiguzi turariha Haleluya. Mbabwira ikintu kimwe Serge mu vyumve neza
nimwatanga ibimazi abandi bariko baratanga mu gihe cyanyu muzoronka amaresulta abandi bariko bararonka. Muga nimwatanga ni keso y'ibimazi, utazi kimazi kiri hejuru uronka ibiri hejuru. Mwasuye kundabisha ijisho rimwe mbwira umuntu ari wati arakubonye. Haleluya. Turi kumwe gushika ngaha, turi kumwe gushika ngaha. Mbabwiye ntibipfa kwizana. Nabarya baza kubabwira ngo urumva ngo twebwe ngo suko twisonzesheje ngo suko ngo twagize ibi nabiriya ngo mugabo kubw'ubuntu bw'Imana. Hari abantu bavuga ngo ubuntu bw'Imana kugira ngo beshape, munyumvirize neza, canke bahuma amaso abantu mu bijanye n'ivy'imwemu. Munyumvirize, nta muntu n'umwe yihagurutsa, umuntu wese aragira ikimuhagurutsa. Ntibubona abantu bose bariko baraduga, bose si Imana ikirabaduza. Hari ubwami bubiri buriko burakirana muri ino si, ubwami bw'ijuru, ubwami bw'umuco bw'umwana w'Imana Yesu Kristo, n'ubwami bw'umwijima. Rero hari abantu uyu munsi, kandi kibabaje, abo bantu batugezemo no mu nzu y'Imana. Umunsi umwe umukozi w'Imana arongeshenge mwe mu mapotre arandondera, mugabo ndabangira kumwakira, simfa kwakira bari bo bose. Hama mugabo aca kumwe mu bahungu biwanje, aramwe turansabira umubona n'umuvyeyi wawe, ndamukeneye cyane, tunumukenera iki? Aramwe ati jewe abantu nifatikanije nabo sinamenya baribo, nasanze ari numwa za Satani. Ati byagenze gute? Aturumva umwana umwe w'umukobwa asengera mu ishengero ryo mu apotre yagiye kuraba umwe mu bakozi Imana asanzwe azikara mugenzi wiwe. Sinje yaragiye kumbwira n'abakristo muratugora, biranka kuza kwihana kuri pastori wangu ngo azoca guma ngo abimbonamo ngo agira ibiki, ugaca ndondera ngo tubonane kugira waturire jewe aturi uyu. Amen. Cyena munakire ba Pentecote akambira ngo urumva ngo ibingiye kubivuga ngo bazoca bampagarika ngo mugabo ngo kora konze ko nawe umukozi w'Imana ngo nanje kwature naho nyaturiye mu mutima wawe nta kuri yo, genda hariya nyene kuko jewe sindakujejwe. Iyo ni corruption. Mabwire burya mu bijanye n'ubuhereze mutahure kino kintu si bijanye n'ivyamwa abantu bariko barabona, ni bijanye n'umutima ubiherekeje. Urazi noshobora guhagarara ngaha nkaba ndiko ndababwira ibintu n'akarorero. Araga akavideo abantu bigeze gutora mu butumwa navuze, ndiko ndavuga nti Imana izoduhembera ivyo twikoreye, mbwa Imana izoduhembera ivyo twakoreye abandi. Ako kantu baragakunze cyane gose, mugabo ofete muhemu yani yagiye kunsigura igituma abantu bagakunze. Umuntu wese akagashira kudavuga aka kantu karafashije imitima y'abantu, kumbe ntikabafashije. Oya, bararose umuntu abavugira ivyo badashobora kuyivugira. Ofete umuntu akenye abantu abona bamwibagiye canke ngira sinzi acagashirako. Imana ntizoguhembera ivyo wikoreye, izoguhembera ivyo wakore. Kugira umuntu abonye yose ati uyu muntu rega ndabicunda mukora ko ntibafashijwe. Oya, n'urudandazwa. Mu byo navuga ugasanga n'ibintu bimeze gutyo, si bijanye n'ivyakozwe. Ndashobora kuba ndi ngaha ndiko ndavuga uti n'ukuri n'umukozi w'Imana, mugabo ibi byose ndiko ndavuga nimba umutima wanje ufise ikindi cerekezo, hari ikindi kintu kindi ndiko ndarondera, hari kugira kumbure mu mbone neza, ico gikorwa ni caca mu muriro kizosigarayo. Ni ikintu gikomeye cyane gusa ngo urinda umutima wawe, kurinda ikindi kintu cyose. Ikintu cyose ukora ubizereza ko umutima uri kurongora kwa ico kintu, si umutima uva ku Mana, ni wewe. Ico kintu genda usaba imbabazi Imana, kandi vy'ukuri wihane uhindukire. Imana duhera umugisha, ni cya kintu twakoze tuza kuturondera inyungu zacu, tukuturondera inyungu z'ubwami bwayo. Ubu ni bwo buherezi. Haleluya. Hari abantu benshi batangigira 10 kugira ngo baze baronke nabo, uravyumva umugisha mu ifadika. Eske uri kutanga kwe mwisezerano ishasha ni umutima urongoye ico turiko turakora, sivyo turiko turakora birongora umutima wacu. Himacho mvise umutima ni urongora ivyo turiko turakora, sivyo turiko turakora birongora umutima wacu. Kuko iyo bitameze gutyo ni kibazo c'umwanya. Haleluya. Ni kibazo c'umwanya. Umwanya urahishura ibintu byose.
rero ngo ndabwira ibijanye n'ubuhere icatuma umuherezi butosekara iki kintu mukakigumana mukakizirikana ndabwiza ukuri muzoba ivyaka muzoba ibitwazi vy'umuco w'ubwami bw'Imana bivuga ngo amahanga azoza ku muco wabo nimwamara kwaka abantu hari n'abazohora bava mu zindi ntara ubu numvise ko Gitega yagutse na Karusi irimo hari abazavuye muri Karusi baje ngaha amen muriteguye somera gatoya kari vyinshi somera gatoya Abaheburayo igice 5 imirongo tuzomudere ku murongo wa mishwe ku murongo wa gatatu. Abaheburayo igice 5 umuherezi wese mukuru kuko yarobanuwe mu bantu ashirigwaho gukorera Imana kubw'abantu ashirigwaho gukorera Imana kubw'abantu ashirigwaho gukorera Imana kubw'abantu umuherezi wese ari kugira ngo akorere Imana kubw'abantu atoranywa mu bantu mugabo ashirigwaho gukorera Imana kubw'abantu mu Cyongereza mumvirize neza kiragisha mu Kirundi mumvirize neza ngene ijambo rivuga ngo every high priest is a man chosen n'umuntu yatoranijwe to represent other people in their dealings with God. Umuherezi wese mukuru n'umuntu yatowe mu bantu mugafise igikorwa cyo guserukira abantu imbere y'Imana mu bijanye mu nyumvirize neza n'amadealings cyane n'ibintu vyose bibatuma bahanje ubuzima bwabo batunganya ubuzima bwabo babaho uko Imana igomba kubabaho nibo baserukira abo bantu imbere y'Imana bagafasha abantu kuba abantu Imana igomba kubaba. Uwo ni umuherezi utariko urafasha abantu munyumvirize neza ingene bagiranira amahoro n'Imana uri kurakora igikorwa cy'ubuherezi utariko urafasha abantu gukunda Imana vy'ukuri apana kuko ari umukozi w'Imana yitwa Apotre Sanogo niwe yavuze ikintu nakunze cyane ati umuntu avuze ngo ndakunda inkoko ntabavuze ko ayikunda kugira ngo irondoke abavuze ko ayikunda kugira agire iki ayige mbega ayiriye ayigiriye neza cyangwa ayigiriye nabi mugabo yavuze ko agira iki ayikunda. Hari abantu bavuga ko bakunda Imana bariko barayigirira nabi nk'iyo nkoko kubera ko fete si Imana bakunda ntibashaka Imana igirirwa neza ntibashaka Imana ineze nibo bashaka kunezerwa igihe cyose urondera ivyo wewe ushaka ugomba urondera kugira ngo unezerwe uri kuri ababaza Imana. Ubundi twe turiho abikono bakabi umurongo mutagufashe ni muri aba CLG abikono bakabi 5:15 hararoshe abikono bakabi 5:15 abikono bakabi 5:15 hava ngo icatumye apfira bose kwari kugira bariho babeho batacinezereza ariko babe banezereza uwabapfiriye akongera akabazuke. Ubwo nibwo buherezi icyo nkora cyose ndiko ndondera ku mwami wanje anezerwa apana ko jenezerwa ngaduse abantu bagomba kugira ngo boba ushaka unezerwa mubabaje mugabo ushaka kuwe anezerwa uramunejereje. Mwafise umuhereza toranywa mu bantu kugira ngo aserukire abantu ni mu vyumve neza nimba vy'ukuri nababwiye ko mwese muri mu mwanci n'abasomera umurongo uvuga ngo mu rubwami bw'abaherezi donc twese nta numwe avamwe ukaba uriho kugira ngo userukire Imana mu bantu kandi wongere userukire abantu ku Mana donc ni wewe utwara mwumvirize neza Imana mu bantu kandi wewe utwara abantu ku Mana simuri ko muravyumva mwavyumvise umuherezi atwara abantu ku Mana. Iki nico kandi abikono bakabiri igice 5 ku murongo wa 19 batubwira ko twahawe igikorwa cy'umuzuzo le ministère de la réconciliation twebwe igikorwa cyacu nkuko ngo Imana yijuje natwe abari mu isi muri Kristo Yesu muri ko natwe twahawe igikorwa ibango ministère y'umuzuzo niko muri majambo igeto cyo kurakora kidatuma umuntu ahura aba connecté umuntu amatana arondera Imana bituma umuntu abu Imana turi kurakora igikorwa cy'ubuherezi
ufite ubundi aho uri uziza kuba umuntu atuma uburyohe bwa Kristo butamirana, abantu bakakubwira ngo ndashaka imana yawe mama, ndashaka imana yawe. Mbega musenga ryari? Iyo niyo mission dufise. Mugabo hari abantu bariko baratuma abantu banka imana. Nivyo shange sivyo? N'abantu ivyo bariko barakora kubw'inyungu zabo, bariko babikora bitwaje izina ry'Imana. Kandi abo bantu uyu munsi nibafasha ama microphone, niba uyu munsi bariko baratrika abantu babahendesha ihishurirwa ritari ryo ridakuze, ritari ekilibre, yuko Yesu yahejeje vyose kumusaba, ngo yavuze ngo tetelestai, vyose birarangiye, ngo nta kintu na kimwe kigisigaye, ngo Imana iri mu karuhuko. Bagacagenda bagakora ivyo bakora, ngo vyose vyaraheze, ngo burya ngo Imana ngo yarizi kuzokora icaha, ngo nico gituma watanze umwana wawe, ngo ajya amaraso ngo yahanaguye ivyo muri kahise kubuno muri kazoza. Abantu ntibasubire gusenga, ntibasubire kuba ku mazamu yabo, bagaca baho ubwo buzima bw'ivyaha. Mugabe ivyo babikora kugira ngo ntibaze kubagiriza ko babaye abanyantege nke, kuko nabo bacitse abanyantege. Si kucira umuntu wacumva. Hari umuntu ajustifia intege nke ziwiwe, ko nabandi ariko bameze. Ntawe uzoza kumubwira ati wowe urasambana. Naje bati nawe urasambana, nawe wasambanye. Siko muvyumva. Mugabo utabikoze kameme, uwo avuze wawe ndaratinya. Abure bacha bazana ama message gusinziriza abantu ngo muri ko muratanga imazi, ibimazi ikimazi ni kimwe gusa Yesu yatanze. Mugabo nagomba ndabasomera nico gituma ndiko ndigisha cyane kubijanye n'ivy'ubuherezi no mu isezerano rishasha. Ibimazi biracatangwa. Soma uyu munsi nimutanga ibimazi vy'inka nibiki, mugano je turashaka kuzitanga mu nyumvirize neza, pa kugira ngo tujane ku gicaniro physiquement, muga turashaka kuzitanga na karorero zikagurishwa. Nimba ari inka urashaka kuyita ikagurishwa, ikagura parcelle y'ishengero, ico si kimazi watanze. Haleluya, haleluya, haleluya. Petero wa mbere mugabo nanzo bangiye kuri mugabo cyumunye ntaje ngarukaje narinze. Petero wa mbere 5 umurongo wa 2 ushaka ku murongo wa 5. Muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, muragira ubusho bw'Imana bwo muri mwebwe, mutaburagira nk'abagoberewe, ariko mubikunze nk'uko Imana igomba. Ntimuburagirishwe kurondera inyungu mbi, inyungu mbi. Ndivyo muri majama hari abantu bariko baragiye ubusho bw'Imana bafise inyungu mbi bariko bararondera. Hari abantu bise ko bariko barakorera Imana ariko bafise inyungu mbi bariko bararondera. Hari abantu baje muri kohari bafise mission yo kugira ngo babe ivyamamare, bamenyekane, baboneke nk'abantu bera, mugabe indani muri bo aramabingira. Uyu munsi nama ndiko ndakira muri biho abakobwa basambanijwe n'abarongozi b'amakorari. Kambwira ati nimba ukeneye kuduga, nimba ukeneye ko nawe uja kuri beki, nimba ukeneye ko ndagukarongora Louange ya vendredi, ibazo umuntu arinze gutanga umubiri kugira ngo barongore vendredi. Cyuko ni Imana izoza. Haleluya. Babwira ikintu kimwe ndabigisha gato umuntu nk'abantu bakuze akanya gatoya. Mwibuke ko Simoni umunyamareba abonye ba Filipo ba Petero ibyo bariko barakora. Filipo avuze ubutumwa, Simoni umunyamareba yarihanye. Hanyuma ikangurira ragaragara batuma ko Petero kugira ngo aze gutanga imfashanyo yiwe. Bivuga ngo aje asengera abantu buzura muhemuhera. Ngo Simoni abibonye atarabaza Petero ati urihisha ngahe? Ndaguhangaye ume kuri ubwo bushobozi. Ufate murabe kino kintu mu bijanye n'ivy'imhemu, hari ico twita ifaranga rituma uronka ico ukeneye, uronka ubuntu. Mugabo si mwisi mwe ikintu cyose kirafise ikiguzi. Gusa ibiguzi canke ifaranga rikora kugira ngo ivyo bintu biboneke byo mu bwami bw'Imana ntibifise nature canke nature mu kintu tuvuye gute subwoko bumwe subiza amafaranga. Nje ngaha Igitega ayose n'amafaranga nico canke sivyo, byo n'amafaranga kandi aya niyo afise agaciro kuruta aya niyo menshi kuruta aya. Mugubane nanje jewe nkeneye amazi ndanyotewe,
nkaca ngenda aho kuri Matergo so ari hafi yanyu, nkagenda nti murafise amazi, ego turafise amazi, ushaka amazi ayahe buzima, nkaca ntanga $100 barampa amazi, batubwira toya n'amafaranga mugabo ntari ntahuje na corresponda siko ndavuga ico yemewe muri ico kibanza n'amafaranga nivyo, mugabo muri ico kibanza ntiyemewe, ntashobora gukoreshwa. Nubwo ndayafise aya no yasonzana inzara ikanyica kandi ndayafise, kubera ko aho ndi aya naho bayaronka peti nacu yamara ntiburu kubwire bashobora kuyahandura kuko nta biro doshandi kumbure bafise ntibasanzwe bakira amadolari muri raporo batanga muri byantu vya ube nta amadolari bashiramo, mugabo nze ngakoresha aya ndaronka amazi canke nayo ndonka. Simoni Petero abwiye Simoni Petero, Simoni Munyamareba abwiye Petero ati barira ikiguzi, ndaguha ngahe, mbwira ino guha umekuru ubwo bushobozi. Ubundi yavuze ikintu nyene cy'umuntu w'ikijuju, yarabizi neza ko muvyavuyemwo ikintu cyose kiva mu isi y'impemu kirafise icyo gitangira. Abonye ubushobozi buri hejuru y'uko afise, arabukeneye ati mbarira no guha ngahe, kubera ko aho ndi nabo nyene icyitwa ubushobozi kirakorerayo, mugabo kugira ngo ucaksede ugisikire harakenewe ikiguzi. Rero Simoni Umunyamareba yabuze ifaranga rikoreshwa muri ico kirere Petero yari karakoreramo, ariko ubundi iyo aza gupropose ifaranga rikoreshwa aho hantu ubwo bushobozi ari kubuhabwa. Iyo aza kuvuga ngo nokora kugira ngo nanze mpabwe ubwo bushobozi kugira ngo nanze uzobwira ubutumwa bwiza bamurambika ku kiganza yakire mpemu yera, yari gushobora guhabwa ubwo bushobozi. Haleluya, haleluya. Kumuzu kwa Cornelio Petero kavuga ubutumwa bwiza, bivuga ngo nuko abari ko barumva ubutumwa bwiza mpemu Imana arabamanukira bose buzura mpemu yera. Nuko baca barabaza Petero ati none ko tubwiye ubutumwa bwiza twumisho gukora, woshaka kuduha umubatizo w'amazi menshi? Nabo nyine barasavye ikintu, acarababwira ngo mbega uw'Imana yahaye mpemu yera jewe ndinde kugira ngo ndamwime umubatizo. Muyandi majambo icyo musavye mugisavye neza, kandi n'icyo mugiye gutanga n'ifaranga cy'ugira mu gihabwa, ariko kwizera icyo kirakunda. Icyo turavuga muri ko muravyumva. Rero avuze hari abantu bakorera Imana kubw'inyungu zabo mbi. Mutuwezi avuga ngo not grudgingly, not for what you will get out of it, apana kuco muzoronka. Hari abantu baje muri pastori barondera ivyo bazoronka. Muriko muranyumva ko murongo wa 3 mugabo sindi ko jenga, but because of you are eager to serve God. Semera ko kantu ariko muragire mushize igikonyo, kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe, ariko mube ivyitegererezo vy'ubusho. Mbwira umuntu ari wanda ati bicitegerezo c'ubusho, bicitegerezo c'ubusho. Ese umuntu akuravye vy'ukuri uri icitegerezo ciwiwe, uri umuroro modo wiwe, uri umuntu ashaka ati no ndashaka gukorera Imana ujya muntu ari karakorera, ndashaka kurikira Imana ujya muntu ari karakurikira, ndashaka gusenga nkanaka, ndashaka kwitoza kubaha Imana nkanaka, ndashaka kumera nkanaka. Uri icitegerezo hagati mu busho, ikico catose kaje Ubuherezi. Ubundi n'ivyo Imana ishobora kwimanurira ngaha ku gicaniro, mugabo destination naho muri si mu musho ndavuga. Hari abantu rero uyu munsi Papa Felix ntacu batwaye, bashaka kuvuga rya jambo Yesu yavuga mbwa yarivuze kubera ko nta kundi ari bugenze. Ivyo ntibikora ngaha muri siege. Urufatiro turiko turashiraho
mu bwami bw'Imana mu ishengero rya Kristo ngaha mu Burundi no mu isi yose nuko abantu bataraba gusa ivyo uvuga baraba n'ivyo ukora. Umunsi umwe Samweli ahagarara imbere y'Abisirayeli aravuga ati nimba hari umwisirayeli afise ico yonshinja imbere y'Imana naza mburanye kuko ico nateza gukora cyose naragikoze. Paulo aragaruka aravuga ngo ndashinga intahe ncuna yuko atamaraso y'umuntu n'umwe muri mwebwe azokwigera ambazwa kuko ntakije ku ruhande kubabwira ukuri. Uribaza ngo uri kuri nyegeza amaso y'abantu ngabo hari Imana kubona kandi Imana urazi you can fake but God Imana ntitwifakinga kurashobora kwinyegeza abantu ngo Imana twinyegeza ko we can't fake before God. It's umuntu yabivye nikijambo ry'Imana ivuga nitazo kwimbura tusobibugwango ngo wimbura urukundo never. Ubivye igiharage nta musi numwe nta gitangaza kirawe ngo igiharage babivye kivemo ubushatsi. Habibi igiharage hazuka igiharage canke hazi igiharage. Ndivyo ngo mumvirize ivyo mvuga biro mubere icitegerezo ubusho. Siege tubere icitegerezo ayandi mashengero. Abantu baje kwigishwa umunsi umwe bandungikira abakozi Imana ati baraje batwigishiriza hamwe baturungikira. Nico siege niyo contribution yacu dufise muri manda twahawe hano muri nose kubicitegererezo. Kabantu boduhemukira ntaco bivuze mugapana ko twe tubahemukira. Imisi yose jewe umuntu nta muntu aramva ko bimvuye ko nama ndamuha amachance yose ashoboka mugamu mabikanga hama kagenda. Nta munsi numwe maze kwirukana abantu babiri mu ishengero. Umwe yari umusataniste yari afise mission yo kugwisha Pasteur Lopez agakobo sinzo kibagira kakamwandikira mu kandi yari fiance kamera arezigi ndaga amahigwe yo kwihana karanga gatangura kuroga umufiance we kamubwira atoke wishimirije wawe ndukunze kuvuga atariko ni jewe atari jewe nta wundi ati kandi n'umubaze umvirize ngena amezi ya mu telefone ati matswe gupfa tabone kameme mfise satani mu nzu y'Imana. Uwo naramwirukanye imbere y'ishengero. Uwa kabiri nakandi gahungu kandi namutoye yahagaritse amashuri ndamusubiza mu ishuri ndamurihira privé bacamasaba ko ndinda kuriha umwaka wose. Simo mnanyumva ndamurihira naho yaragize ati nibice byose yarenga nteza kubiriha ari araheze namukora diplome bigenda neza. Nyuma yaho aratangwa kubwira abantu ngo Imana yambwiye ngo siege ngo sike banchi wawe na Pastor Midogo regeze kumuhamagara na madamu wiwe ngo Imana yambwiye ngo ahantu muri muhapfe ngo sahi wanyu kakaza kaje gusohora abantu akunabwiye protocol nimviriza ntadusubire kwinjira bya muryango kuko neza kurinda umungera afise inyobozo niki n'ubuhiri. Pastor ufise inyobozo niki n'ubuhiri. Ubuhiri tubukoresha mu buryo bubiri. Hari ubuhiri bwanyu n'ubuhiri bw'idubu. Muriko muranyumva mubere icitegerezo ubusho kiriyo tuvuga dufise kandi abantu bace bibaza ngo nimwe gusa twiko naje undi ko ndavyibwira ubutumwa uriko buragenda bugaruka. Ufite nagiye gusanga icafragirije ubuherezi muri kino gihe nabaherezi baje batuma intoki ubusho gororoka bo batagororotse korera Imana bo batariko barayikorera tanga ibimaze bo batariko barabitanga ihane bo batariko barihana. Umuherezi nawe munyumvirize neza si exception y'intege nke. Umuherezi nawe nyene ashobora kugira intege nke. Hamwe mu Baheburayo 5 usomye ku murongo wa 2 havuga ngo nawe nyene natanga ibimaze vy'ivyaha by'abandi ariko atanga nawe nyene ivyiwe bimaze kuko nawe nyene abiza kwihangana inyobe kuko nawe nyene ari gihe agira intege nke. Rero abaherezi baza ko nta ntege intege ziraba twamba turiko turagwana kamorgera vzuku kagwana habwira abana banzi ngiye muri retraite nibasho ngiye gukora kumengera muri Imana subira unyice kandi kakanu kavyutse kameremere imeze nk'ubwanwa ku bagabo
apana umushatsi kuko umushatsi nk'ubu papaje nta vyizi inge nkore ko numva ya pi mwangu ngo hari amavuta basigaye bisiga ngo umushatsi ugacugaruka ariko ubwanwa ku mugabo babwiye ubuzi bizi ubwanwa bungana guke kuwa kane naragiye baramwa kandi nunzosubira kundwi kubera iki ntabumoye buraza n'ibijanye no gutungana kugoroka kwanyu byibone bimeze nk'ubwanwa ni kameremere nagiye ngume ndikunda pfa naje nishikane ku gicaniro ndashobora naje kuba umunyantege nkagaragara ndi umunyantege ndi umunyavyaha kabaje n'umuhereza ashobora kwibaza ko yarengeye kwihana ivyaha n'umutego mubi wa satani niko muranyumva ku murongo wa 4 ni ukumwungere mukuru niyerekanwa muzokwambikwa mu mitwe igitsibo c'ubwiza kitazoshira. Ku murongo wa 3 wowe wamaze kwasoma muka muri yacu ngizivuga neza havuga ngo ubwo busho mwahawe kugira ngo tuyokeya muco zakugira ngo kugira ngo mu bukunde bimwe abagore ko ndavuga ngo shaka keya ngo abagabo ngo ntibakiduha keya uravyumva umwungere ubundi ataga keya umuherezi atanga keya nibande baragiye nga baragiye iyo uragiye naho inka cyangwa ikindi gitungwa wacagaze mu mutwe cyangwa abakundi imbwa bapana imbwa izo zose urumva zambwa nyene zikunze kubana n'abantu ukabona yagifashe ari karacagaza ahantu hose usana kiragera yes umwungere adashitura inyondwe igitungwa ciwiwe wose umwungere nibingira n'umuyangayanga turi kumwe Yesu yavuze ngo iyo intama imwe ivunitse arayiterura akayishira ku rutugu basa akayijana ubwo nibwo buryo bwo gutanga keya cyo tubona amaze ndavuga kintu kugira umwungere yashishwe atigera kubwira kuberewe atigera kubwira ko isho wakoze gikoze neza nta nahamugera ukura n'umururazi ukura isukari yurura tiyo muri ko muranyumva kune birivuga gute munezeranwe n'abagize iki mubabarane hariho uwitwa ko yari umuherezi mbwa bose namwita umuherezi sinzi mwangira ntibigishijwe umuntu aza kumira umukristo ati pastor nkeje kubura umwana ngo amakuru atarayubwiza jewe ntibayambwira ngo ushaka ndabigira iki yaba wavyata niyo makuru ngeneye ku muntu yapfuye ivyo singeneye kuvyo umugene yakomegeje umuntu no mubabaye ifoko tubabarana namwe kandi namwe bwe hagati yayo ni mubabarane kuko nababwiye ko namwe muri abaherezi umuherezi teza gutanga keya niki jambo nyimara muri ariko ndavuze ngo ubwo mubabaye mwe muconza ngo over the people are sent to your care abantu bashiriweho kubwa keya muteza kuba but lead them by your own good example ni mubarongore mukoresheje apana umukazo apana amanyama apana ikindi kintu mugabo mubarongoze kubabera icitegerezo ubundi umurongozi mwiza natuma urutoki abantu babwira ngo genda mukore biri umurongozi mwiza ahamagara abantu ati ingo dukorane bino bintu ingo dukore bino bintu hari abaherezi babwira inama ngo zisonzeshe ariko batisonzeshe abandi bisonzeshe reka ndabaterekana gakuru mwana imana akavuze murambwiye umwanya tuwucungura kuko mvuga vyinshi ku buryo ndayoberwa ko nabivuze ngaha ku buryo n'inkuru wanhe ndashaka gusanga nkayi gutera nkabona madame ne bantu akanwe nk'aru gutwenye ko narahize inkuru yanje aterega ntasayiheza rigenda bikubwiye inkuru yawe nayiranguye ndasonda ari kudandaza ko rero namwe nimba nabibwiye murambarira
Imana ishimwe cyane. Umubishop umwe i Bujumbura hari igikorwa twariko turakora, hanyuma arambwira ati none ufite umwanya ubu basi reka duhure aya masaha ama rendez-vous muri restaurant, ati duhure ama tuganire ko nari ndamukeneye cyane kandi tabone umwanya yari afise kumva ico gihe twari turi mu masengesho imisi 40 kwishenge. Hanyuma ndamwene sawa ntacu nzoza mugabo je ntacu nzofata jewe ndi ku musozi, ati nta kibazo uraza ntacu tuvugana hanyuma uzocugenda sawa. Aho hantu ngiye hariho umumama w'umwana muri eglise, umwana babwiye muri ati turi mu masengesho imisi 40 nta cayi nta byo kurya turisonzesheje. Mama wiwe je sindamuzi mugabo waranze, acabona ndaje muri restaurant Chandelier, abona ndashitse ati uyu se wa muntu yabwiye ishengero ngo bisonzeshe imisi 40 aje gukora iki? Ati baba pastor ubu rero tugomba tubabone tuba hama kandi tubasarishe kuko mva baba ikungene no sonzesha umwana wiwe je mpaze. Ataratora telefone twicaye yari yicaye guke, acashamo kamera, murabizi ko ushobora kugira ntuze acagira guke wana ko muri ndiko ndabagira, aravuga ati yicaye hariya ntanzi ntambona kandi mugabo emwe ivyarye byatuma ko ndavyereka wa mwana wanjye nababesha akabicisha inzara wari karajye aguma agize gutya. Mugabo yibagira ko je si ntuma abantu gukora ikintu ashobora gukora, ararindira ko ntuma ko n'amazi arabura, ararindira abantu bamwe turaganiriye we baramuzaniye arafunguye tuganira ndangiye neza kwandika nyuma ati sawa rero je ndabandanije. Ashitse muri ati sha apotre wawe yahatswe, ati yahaswe gute? Emwe nagomba ndamuvumbure ariko arajya kandi mwisonzesheje, uravyumva? Ati sha yahaswe terega mama apotre wacu suko ameze, yavuze twisonzeshe nawe bari muri jeune atabwo we yisonzesha kuko twe twisonzesha ngo shango nabibonye ngo iyo yihenda ngo natse namushira kuri rezo sosio ngo wantuka ngo namwararaza. Rero hari abantu bitwa ngo nabaherezi mugabo batazi uburemere bw'ubuherezi bwabo. Uragenda ukarungika amafoto yawe uri gusa yarungikira ujya muhungu yarungikira ujya mukobwa, eje Imana yashora kwemera yuko umwara iyi terme ndayikunda y'ikinyarwanda kuvuze ngo kumaramara abantu kumaramara umego kavugika neza mugabo kumwara byose ni bimwe hore rumva nyene insiguro yavyo vuga ngo kumwara ngo kumaramara kari soft kumwara. Iyumvira umunsi umwe ayo mafoto bace bashira ku mbuga ngurukana bumenyi, hari benshi uyu munsi batarakira barungitse amafoto y'abakira abakobwa ariko ayo mafoto bayakoresha bubatse. Umuherezi ari konseje ari karakora ukora ikintu uzi neza ko ejo utazoronka icagirije, niko Paul yavuze ndashingina sinacije ku ruhande nabwico bwiza kubabwira umuherezi ari konseje y'ubuherezi no kameze. Hallelujah. Ni intambara turiko turagwana to lead people by our own examples. Ntakindi gituma CRG dukomera oya vraiment nababwira ngo nuko ngo hari ibindi bintu by'igitangaza. Igitangaza dufise ni n'ubu buryo tubona ibintu, n'ubu buryo twumva ibintu, n'ubu buryo twumva ko abantu tubiza kubakunda atakindi kintu tuko turabaronderako. Umuherezi afata babandi bari faible babandi atacu bafise akabakunda. Jewe nta kintu kindyohera ko kuba ndi kumena wa muntu ushobora gukora ikintu wadashobora kubasha kukinsubiza. Muri kindi kintu kimwe gituma Imana iduha ubuntu bwo kwirukira imbere y'abatwirukiye imbere. Munyumvirize neza havyo tureka kuvuga ko abantu bavaze ko two turikakisha si kwera ikindi je nuko nkunda abantu abandi banse. Umunezero wanje nugukunda wa muntu, uravyumva, gukora iciza wa muntu naho eri imyaka 10 atazobara ashobora kukinsubiza. Siko muri ko muranyumva nico se ibi mukabifata nka nkama muzobe mfura ngaho Igitega zayandi mashengero.